barabe wewe amaze gutsindwa mu byo uvuga mu majambo uvuga wahaye ikibanza abadayimoni wahaye ikibanza satani urazi ko watsinzwe amasengesho yawe yarakamye warakanye ko akasi korosi rya mbere biranka irya kabiri baca baragutwara umupira ariko gakiza baca baragutwara umupira ariyo masengesho baca baragutwara umupira ariko kwizera baca baragutwara umupira bagutwara ibigwanishwa amasengesho bagutwara ibintu byose ariko Imana ishimwe Kristo yagusubije umupira ubu ni wewe ubifise agusubije mu biganza byawe intsinzi ni wowe ufise umupira kubw'ivyo rero subira usaba imbabazi uvuga ngo Mana mbabarira ungirira imbabazi ndihanye ndaguhindukiriyeko kandi ko wasubije ko ivyizigiro ko nsubije ko imbabazi nanje ndaje imbere yawe ndihanye kugira ngo ngendane nawe ngumane nawe reka ndagusengere Mana tabara uyu muntu umugirira ikigongwe umuharire utamuharuriye mu izina rya Yesu ndamusengeye mwaka kanya umweze mwami Bibiliya irambwira ngo ubonye kwa maraso ntumwite umunyabyaha ucumwite umugororotsi ndagushimiye mwami kugitangaza ukoze iri uri uwo muntu hari uwo muntu ushoboza umuntu mutunganye umugirire ubuntu haleluya ndagushimiye mwami Bibiliya iravuga ngo ubonye kwa maraso ucumwite umugororotsi haleluya nusubira kumwita umunyabyaha arisubiye ko aragarutse imbere yawe kugira ngo umugirire ikigongwe urakoze Yesu kubw'imbabazi zawe urakoze nyaguhoraho kuri umunyembabazi natwe tugirira ubuntu kubw'iyi ntsinzi twakiye ibe muri twebwe tugirira ubuntu urakoze imbabazi n'ubuntu n'ukuri n'amahoro n'imigisha bisubire kubana natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Reka rero dufata umwanya wo gukurikira mu bihe bigoye turafise Imana yamiri kumwe natwe turafise Imana uko biri kose turafise Imana yamiri kumwe natwe turafise Imana uko biri kose nshuti turafise Imana yamiri kumwe natwe haleluya haleluya turafise Imana n'abadayimoni bariko baraguca intege Kristo Yesu cyamuzanye nugucungura nugutabara nukurokora nugukiza ndafashijwe haleluya icyamuzanye Yesu nugutabara nugukiza nurukurokora haleluya Mana ishimwe haleluya cyamuzanye no gutabara kandi yaje gukiza abatwaza ituntu humura nta kindi Yesu cyamuzanye Mana ishimwe haleluya Mana ihabwe icyubahiro amaze kugera mu rugo haleluya amaze kugera kwa Mariya na Marita amaze kugera kwa Mariya na Marita kuhagera amaze kuhagera haleluya Mana ishimwe nagomba ntangaze Yesu agere mu buzima bwawe uyu munsi haleluya rino solo tapasi haleluya Yesu yaraje abamwakiye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana abamwakiriye abamwemeye haleluya yahinduye amateka y'ubuzima Imana ishimwe haleluya ngo yaje gukiza icyari cyarazimiye yaje gukiza abatwazwa ituntu n'umugwanizi hari abantu n'iyi saha bariko baratwagwa n'abadayimoni bariko barakoreshwa n'abadayimoni bariko baranyagwa n'abadayimoni bariko barakoreshwa n'abazimu bariko baratera imiryango yabo bakabatwara mpiri bakabafata mpiri bakabashorera mu busambanyi bakabashorera mu bwicanyi bakabashorera mu byaha bakabashorera mu mubabaro bariko barakora ibintu bibi batwaza ituntu n'abadayimoni ariko nagomba ndakubarire ngo Yesu yaje kubera wowe kugira ngo akize abo bantu kandi dufashe cyane hari ibyaha byakunaniye hari ibyaha byakuboshe hari ibyakwihambiriyeko yewe hariho umwami yaje kandi abifise ku bushobozi hariho umwami yaje hari umutabazi yaje aja gutanga amahoro aja gutanga umunezero aja gutanga ubushobozi umwami yaraje nagomba ndakubarire umwami yaraje haleluya umwami yaraje Yesu yaraje Imana nishimwe ibyo bitahure ibyo bimenye Yesu yaraje ndakubarira ngo Yesu yaraje saparosi
iskelote aje gukiza abantu banyagwa ituntu n'umugwanizi. Mana nishimwe, Mana niyabwa icubahiro. Ndashima Imana rurema, ndashima Imana y'amahoro, ndashima Imana idasanzwe, ndashima Imana yo mw'ijuru, ndashima Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Imana nibishimigwe, Imana niyabwa icubahiro. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Shadrake na Meshake na Abednego, Imana idatangirwa, Imana itazibigwa, Imana y'amasezerano, Imana y'imbabazi nyinshi. Yesu nta kindi cyamuzanye, yaje gutabara abari baraboshwe. Ewe Yesu uragahoraho, ewe Yesu ndagukunda. Yesu yapfuye akazuka, Yesu yarangije byose ku musaraba, yaje gutabara abantu bari baraboshwe, baratwawe ituntu n'umugwanizi. Mana ishimwe. Birashoboka ko abadayimoni baguteza ingwara. Erega iyo ngwara urwaye n'umugwanizi yayiteje. Iyo ngwara urwaye, eraba ingene yakuboheshe, yakuboshe ituntu, eraba umubabaro ufise, ingene ariko arasambura urugo rwawe, ingene ariko aronona umubiri wawe, ireka ingene yonona abana bawe, ingene ingene ariko aratera urudandazwa rwawe, aguma rutera rusubiza inyuma. Mwibuke ingene Bibiliya ivuga ngo nta kindi cyazanye Satani no gutikiza no guhonya no kurandura no gusambura no kwica no konona. Ico nico cyamuzanye. Ariko usomye hepfo gato havuga ngo ariko Yesu wewe yaje icyazanye Yesu. Imana nishimwe ngo yaje gutanga ubugingo kandi busagutse, yaje gutanga amahoro. Humura, Kristo yaraje. Nta mpamvu yuko abadayimoni bakwiye kukonona. Yesu yaraje kandi cyamuzanye, yazanye autorite yose, yazanye ubushobozi bwose bwo gukiza. Iri jambo nawe wajye wumvise, iri jambo sinzi ko hari umuntu yavyumvise. Yaje gukiza. Haleluya. Yaje gukiza. Igihe kimwe ndibutse ingene abadayimoni barahaguruka bafata umwanya ukomeye cyane bishira ku basiniya. Ewe dayimoni, ewe dayimoni, ewe damimo, ewe dayimoni. Satani wihora ubusa. Ewe Satani uvoma biva, ewe Satani uvomera mu kayungiro, ewe Satani uvoma biva, ewe Satani uvomera mu kayungiro, kurura beshu uvoma biva. Ewe Satani uvomera mu kayungiro, ibyo ukora byose uvoma biva. Ewe Satani uvomera mu kayungiro, nukuriye uvoma biva. Ewe Satani uvomera mu kayungiro, twarakumenye uvoma biva. Ewe Satani uvomera mu kayungiro. Turakwihebuje, nta bushobozi ufise ku bana b'Imana. Uvomera mu kayungiro. Rekura sohoka. Haleluya. Nagomba ndagutangarize, abana b'Imana barafise umwami wabo. Haleluya. Mana ishimwe. Turafise umwami. Mana ishimwe. Haleluya. Mana ihabwe icubahiro. Turafise umwami. Ivyo ukora byose no gutera imigere ku muhunda. Kristo Yesu yaraje amaze gushika ahantu hamwe hari hakoraniye abahungu batatu. Hariho Shadrake na Meshake na Abednego. Ariko abagabo b'abahizi bari barasize ubuzima bwabo muri Kristo Yesu. Abadayimoni baca barahaguruka baravuga ngo umviriza neza, mwebwe nta kabuza turabakoze ivyo tugomba. Baramubarira ati ntibishoboka, twebwe dufise Imana. Nagomba ndakubarire, suzugura Satani, suzugura ikibazo cyawe, suzugura intambara, suzugura ayo majwi yumva mw'izina rya Yesu. Suzugura cyo kibazo kibarire ati ntibishoboka. Turabahizi, turabana b'Imana, twaratoranijwe, turaba umwami Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu. Haleluya. Oya suzugura abo batatu. Baravuga ati ntibishoboka. Yewe Shetani, nta mpamvu yo kudufata mpiri. Twebwe turi abendepanda, twarikukiye, turi kumwe na Kristo Yesu. Haleluya. Kristo ari mu ruhande rwacu. Haleluya. Yaduhaye ubushobozi kandi yaraneshe.
yanesheje yadugije ibendera ry'intsinzi yo gutabagwa Kalvari. kandi kugira kabiri Hallelujah. hariyo protection hariyo uburinzi Ndio. yaduhaye ubushobozi kububasha bwose kubazimu kubadayimoni kungwara kubyishyira hejuru haleluya mana ishimwe kumagogwa aduha ubushobozi bwo kwatura no gutegeka ku kintu icyo ari cyo cyose kikabaho aduha ubushobozi bwo kurema ibidashoboka bigashoboka aduha ubushobozi bwo gutegeka ibyapfuye bikaba bizima aduha ubushobozi bwo kurema ibitariho bikabaho aduha ubushobozi bwo guhindura amateka akabaho ariko niba hari ubyumva tera haleluya haleluya we haleluya we humura nta mpamvu yo kumera uko utagomba yo kutagenda uko utagomba mu ruhande rwacu turafise Kristo yanesheje abo basore batatu baravuga ngo ntibishoboka yewe shetani nta bushobozi ufise womvomera mu kayungiro ahubwo sohoka nta bubasha ngo abantu baragumuka baravuga ngo ntibishoboka baravuga ngo ntibishoboka abadayimoni barahaguruka baravuga ngo birashoboka abo basore ati ntibibaho uri muri twebwe natwemerera yuko dupfa kumera uko apana turi muri Kristo Yesu hari uwanesheje hari utugwaniye ngo barakaza umuriro baravuga ngo reka tukwereke yuko mupfuko konyene abo basore ati ntibishoboka muri twebwe hari uri muri twebwe mutaramenya reka murabe ibikorwa byiwe nagomba ndakubarire muri twebwe hari uri muri twe uwo ni Kristo Yesu agomba reme agomba kize agomba tabare uwo nyene niwe ndiko ndababwira ijambo ryiwe niryo bugingo niryo bushobozi niryo gutabara niryo kubohora niryo intsinzi niryo isezerano ijambo ryiwe haleluya ngo agenda agira neza ahageze hose agenda agira neza yewe yageze i Betaniya agira neza aratabara haleluya Imana ishimwe agera kwa Yayiro hariya mupfuye umwana yari yapfuye agira gute ahasiga ubuzima haleluya ariko agera kwa Yayiro ahari impfu ahari ibyapfuye ahari bimeze nabi ahatari ubuzima acahasiga ubuzima agera kwa Lazaro ahari ibyaboze abisiga bigize bizima Yesu we agera mu Bisirayeli bazazaniwe babuze iyo baja babuze icepfo babuze icaruguru babuze ahaduga babuze ahamanuka abaremera inzira rote perezo Yesu Kristo Munyanazareti haleluya ndafashijwe ageze kwa Shadrake na Meshake na Abednego acanye umuriro atarawuzimya awugwiza n'ubusa arawuzimya ngo abasore batatu bagenda muri wo ataco binona ngo bawubatayemwo ngo bagize bararaba basanga yugira kane ngo yarafise ishusho y'umwana w'Imana ngo baca baravuga ngo nukuri nico gituma barya abantu batahiye turabona y'uwugira kane hari uwaje afise karabasi ndafashijwe n'ukuri kose notepesike mbega ubwiza mbega amavuta we mbega mbega ubushobozi iyaba amavuta numva wari kurayumva watutera haleluya umviriza amavuta ya mbere aho uwo mwami ageze umuriro uri kuraka ucuzima yashitse kw'abo basore bariko baracanwa n'umuriro uca urazima uhoraho umwami w'abami azima w'agahinda umuriro w'ivyaha umuriro w'umubabaro umuriro wazibiranije uri kuraka mu rugo rwawe umuriro w'ubusambanyi umuriro wo gusambura urugo umuriro w'amajambo umuriro w'ingwara umuriro w'imisonga umuriro uri kuraka mu gatuntu umuriro uri kuraka uhoraho Yesu arahagera ukacuzima ahageze imiriro irazima n'ukuri kose ndafashijwe abagabo baratangaye n'ukuri kose turamenya impamvu batariko barasa umuriro twawongereje
hari uwundi muntu aruwaje kandi uwo muntu yaje turabona ntasa nani kandi ntasa n'abajya bagabo n'umwana w'Imana bafise ishusho y'umwana w'Imana yeka umwana w'Imana yivanga mu rugo rwawe tapasikelote reka ubone uwundi yaje nimba uri umwe none uwa kabiri nimba muri babiri none uwa gatatu nimba muri batatu mu muryango wanyu none uwa kane natapasikelote ndafashijwe yewe wa mugabo uraho none uwa kabiri yewe wa mugore we none uwa kabiri yewe wa mugore we none uwa kabiri yewe wa mukobwa we none uwa kabiri ariwe mu ruhande rwawe yewe wa musore we none uwa kabiri ndafashijwe yewe uzikomera kwigisha ijambo rivuga ko umwe aba ari umwe ariko ngo babiri bavurana ubupfu babiri barashigikirana babiri yewe Imana ntizihezagira umwe n'ukuri kose ihezagira babiri uwo bita umugabo n'umugore abo bantu babiri yewe nako bitwaye wowe utaramuronka ugiye kumuronka kugira ngo mube babiri Imana ishimwe mwebwe mwari babiri rero bonaga uwa gatatu nawe wari umwe uzi ko uwari umwe akwiye kubona babiri uwari umwe akwiye kubona babiri n'ukuri kose akeneye babiri akeneye babiri uwari umwe akeneye babiri uwa mbere akeneye umufasha uwa gatatu akeneye Yesu n'ukuri kose shakira babiri n'ukuri kose tapasikelote Yesu we yaramaze kuza Imana ishimwe hari abantu bamaze gucakira uyu mwanya nyene hari abacakiye mariage hari abacakiye n'umwami w'abantu ndagusabiye kugira ngo uronke babiri Imana ishimwe kugira ngo uroranigwe kugira ngo ushike ku masezerano gushika ngo utabagwe yewe Imana iguhagurukiritse uwa gatatu haleluya Imana ishimwe mu bikorwa byawe urakeneye uwa gatatu ndafashijwe ariko nimba hari abantu bariko baranyumva nimba sinzi uyu munsi noneho numva ibintu by'ibipatosi by'amavuta ariko arururuka numva imbaraga hari ijambo watanguriye ivuga ngo Yesu ahageze bica birahinduka haleluya yari yahageze kwa Lazaro kwa Lazaro ngo bari mu kiriyo acarahageze ndibutse uwundi munsi abigishwa bari biyugaranye bari ahantu batinya abayuda biyugaranye batinya abayuda atasaganirizo biyugaye imiryango bugaye amadirisha uwo mwanya ngo Yesu nimba yaciye ngo baza babona ngo ngo baca bumvishwe ngo amahoro y'Imana bane nama uwo mwanya ngo baca baraba bazima ubwoba buca burahera ngo kuri Yesu yashitse ari umugabo umwe yamana ubwoba bwinshi uwo yari Petero yari yarishwe n'ubwoba n'uyu munsi ndiko ndavuga hari umugabo yishwe n'ubwoba atabona inzira atabona iyo biva atabona iherezo ryiwe hariho umudamu yishwe n'ubwoba ariko arajugumira avuga ngo karabaye ngo akazi karaheze indwara irashitse iherezo nirihe umugabo arantaye umugore arantaye hari uwagize ubwoba ariko nagomba nkubwire uhoraho Yesu yaraje aje gukiza abantu bari baratwawe ituntu n'ubusha Yesu arahari n'ukuri kose Yesu arahari abera amaso umuryango abera amaso abamwemera haleluya ndafashijwe gose haleluya nimba umwemera naco bitwaye nimba waramwakiriye nimba ari muri wewe nimba akorera muri wewe nimba ari umwana w'Imana nimba warihanye nimba warahindutse Bibiliya yambariyemo ahora ari umwisigirwa Bibiliya yambariyemo mu mahanga yose ubumwizera nazokorwa n'isoni nazomaramara
umwizera azobona Imana. Urabasikelote uwo ngumwizera baramwemera. Niwemerwa n'Imana ibintu birahinduka. Niwemera n'Imana amateka arahinduka, izina rirahinduka. Yewe ariko ndafashijwe we. Yesu. Ndibuka umugabo umwe yitwa Daniyeli we bamutereye mu ntare bazisonzesheje. Daniyeli avuga ngo ntacyo bitwaye, asenga Imana, arasenga Imana, aravuga ngo uko biri kose mu ruhande rwanje hariho Kristo Yesu kandi arambona igiriho yamimbona ndazi ntandeka ndazi ntana ngo agize gutya. Bamutera mu izo ntare azikorokeramwo, bararindira ko zimujya, birananirana. Ariko ndakunda ijambo bibirimbarira ngo Yesu intare yo mu muryango wa Yuda yari yabimenye. Umviriza, Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda. Yewe Daniyeli bamuterera mu ntare, bibagira ko Yesu nawe ari intare yo mu muryango wa Yuda, kandi intare yo mu muryango wa Yuda yari yamaze gushikayo. Iramubwira ati frere we ntare we cece mwe muri ubupetijo tekana jewe ntare so wanyu shefu w'intare jewe namaze gushika. Mwabana mwe ceceka, ikivyerekana w'intare yo mu muryango wa Yuda yitangira imbere, izana amagufuri, ishira ku munwa utwo dupetijwere tw'intare, utwo twana duto tw'intare bari basonzeshe. Umviriza ijambo ndafashishwe. Nasomye igitabo cy'ingenzi kirambarira ngo igihe kimwe mu Kristo yari karagenda agera ahantu ngo yumva abuze habaye ibintu bitontoma, hirya ngo hari intare ngo zimuravye ngo ziratonoma. Kristo arasimbo aragira ubwoba. Wa mukobwa reka kugira ubwoba, gutangure kwiyandarika uja mu vyaha. Imyaka yarenganye, reka kwiyandarika, reka kwiyebura ngo umufyase yaguhevye. Urafise umufyase, Kristo Yesu anatosha. Ivyose muri vyose pokea Kristo Yesu, atabadilisha maisha yako. Pokea Kristo Yesu, atarudisha ule jamana kutoka, atarudia. Pokea Kristo Yesu, atakupatia kila kitu. Pesa yako nayo, amani yako nayo, anaponya. We anaweza. Ariko Yesu ndamukunda, ariko Yesu ndamwemera. Numugabo Yesu ndamwemera. Haleluya, numugabo Yesu ndamwemera. Ahindura ibintu, numugabo Yesu ndamwemera. Aratabara Yesu, numugabo Yesu ndamwemera. Atanga amateka, numugabo Yesu ndamwemera. Aruhura mu mitima, numugabo Yesu ndamwemera. Yesu we mugabo Yesu ndamwemera. Nabagira neza, numugabo Yesu ndamwemera. Cyane aramubaye uwo mugabo Yesu ndamwemera. Alfa na Omega, numugabo Yesu ndamwemera. Atanga amahoro, numugabo Yesu ndamwemera. Ninyishuye ibibazo, numugabo Yesu ndamwemera. Ashitse yewe, numugabo Yesu ndamwemera. Ibintu birahinduka, numugabo Yesu ndamwemera. Haleluya, yewe numugabo Yesu ndamwemera. Yesu agukunda, numugabo Yesu ndamwemera. Ndafashijwe tapasikelote. Ariko hari umuntu ariko aranyumva n'ukuri kose. Haleluya, uhezagire cyane. Ikiganza cy'Imana gisubire kubana nawe. Reka rero tuhe mwene data turi kumwe abaramutse, hanyuma aca senga natwe dusome ijambo ry'Imana tugiye gusangira ku uyu munsi. Kazi turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni mwene so Nitezuwera Justin.
Eka dusenge. Data mu izina ryawe rya Yesu Kristo, uri Imana yera, uragororotse, uratunganye cyane. Turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye ko wazigamye abantu bawe, none tukaba duskiye gusubira gusangira aka kanya ivyera vyawe, ijambo ribohora, ijambo ritanga ubuzima, ijambo rirema. Turasengeye umuntu wese agiye kudukurikirana muri kano kanya, ndasi mwemu yose, ndasi igitero cyose cya Satani cotuma atumviriza ijambo ry'Imana. Yesu Kristo Munyanazareti, reka kirikara dukurikirana, kirikara rumva ijambo rihumetswe n'akanwa kawe. Mwami Imana Munyanazareti, ubuzima buca busubira gutemba mu mubiri wiwe, ivya bitahora bigenda bica bisubira kugenda, ivyari byapfuye bica bisubira gusubirana ubuzima. Mwizina ryawe rya Yesu Kristo, umugirire neza ucumugendera. Turagushimiye rero Mana, ushishikara kubagira neza, kubitwareka no kubitaho. Mwizina ryawe rya Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane, Imana ishimwe kandi Imana ibiheregwe icyubahiro cyane. Reka rero dufate umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana tugiye gusoma mwaka kanya. Turarisoma hariya rero mu byakozwe n'intumwa, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, niyo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa niho tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka dusome hariya rero nk'uko tubivuze, ni igice cya 10, ibyakozwe n'intumwa igice c'10. Turasoma hariya ku murongo, turahera ku murongo wa 34. Reka tuhasome, haravuga ngo Petero avuga ubutumwa kwa Korneliyo, bahabwa mpemu yera. Ku murongo wa 30 rero na 4 niho tugomba gusangira. Haravuga ngo Petero yuzuye, aravuga ngo Petero yanzika kuvuga ati, nukuri niho nkibona yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Aya majambo yarangyoheye cyane. Hallelujah. Petero yanzika kuvuga ati, nukuri niho nkibona yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Imana ishimwe yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Arabandanya hariya ku murongo wa 35, aravuga ati, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Ku murongo wa 36, ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli ivugira Yesu kuri, ijambo Imana yatumye ku Bisirayeli ivugira Yesu Kristo ubutumwa bwiza bw'amahoro, niwe mwami wa bose. Iryo jambo mwebwe murarizi, ryamamaye Iyudaya hose, Iyudaya hose ritanguriye i Galilaya. Hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, hari ahantu handyoheye ku murongo wa 38, rivuga ibya Yesu. Umva iryo jambo ingene ryavuga. Rivuga ibya Yesu Umunyanazareti, ingene Imana yamusutseko mpemu yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wa mugwanizi atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Hallelujah. Hallelujah. Dio. N'aya majambo atari make dushoboye gusoma, amajambo y'ubugingo, amajambo usomye ku murongo waho hari mirongo 3 yafashije ubuzima bwanjye. Umurongo wa mbere uravuga ngo Petero yanzika kuvuga ati, nukuri nukuri niyo nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Mana nishimwe. Aca simbira ku murongo wa 35, haravuga ngo ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka, uwo iramwemera. Mana ishimwe cyane. Uyubaha. Hallelujah. Agakora ibintu byo kugororoka, ngo aremerwa n'Imana. Iramwemera. Mana ishimwe. Hallelujah. Hallelujah. Uyo
Imana ngo iramwemera. iramwemera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ndanezerewe cyane Ndio yuko uwo muntu yemerwa n'Imana. Uwo muntu Imana iramwemera. Haleluya. Imana iramwemera. iramwemera. Icoma nawe ukemerwa n'Imana. Yesu we. Imana ikakwemera. Takwemera. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe. Amen. Haleluya. Ndio Umurongo wa 37 rero. Iryo jambo umurongo wa 38 riravuga ngo rivuga ibya Yesu. Hari ijambo rivuga ibya Yesu w'i Nazareti, ingene Imana yamusutse ko mpwemu yera ikamwuzuza ubushobozi bwinshi, akagendera agirira abantu neza, agagirira abantu neza. Umva uwo mwami ingene agenda agirira abantu neza, abamwemera, abagororotse. Haleluya. Agenda bagirira neza. Haleluya. Abamwemera, abo bantu abagirira neza, abagororotse, abemera ubwiza bwiwe, abamwemera bakagendana nawe, abo bantu agenda bagirira neza. Amen. Nafashijwe n'iri jambo. Agenda bagirira neza, agakiza abo bose. Wa mugwanizi ariko aratwaza amanyama. Haleluya. Haleluya. Nuko Imana Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro, akagenda agirira neza abantu. Wa mugwaniza ariko atwaza amanyama, anyagisha amanyama, agirira nabi abantu ku manyama gusa. Nuko Imana yari muri we. Ndafashijwe. Ndafashijwe n'ukuri kose. Imana ibihererwe icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Tapasike lote. Nagomba ndakubwire ngo humura. Mwene da turi kurangurikirana. Humura. Ari umwami w'abami. Yesu yapfuye akazuka, akarangiza byose. Uwagenda agirira abantu neza. Haleluya. Imana nishimwe. Imana nihabwa icyubahiro. Koroneliyo ngo yuzuye mpwemu yera, atangura kuvuga ingene umwami yizeye, ingene agenda agira abantu neza. Imana nihabwa icyubahiro. Atangura kuvuga ngo mu mahanga yose umuntu yubaha Imana agakora ibyo kugororoka, uwo Imana iramwemera. Imana nihabwa icyubahiro. Iyo umuntu yihanye ibyaha, uyo muntu Imana iramwemera. Iyo umuntu ayihindukiriye, uyo muntu Imana iramwemera. Iyo umuntu yisubiye ko, uyo muntu Imana iramwemera. Imana nihabwa icyubahiro. Iyo umuntu yagiranye amasezerano n'umwami Imana, uyo muntu Imana iramwemera. Imana nishimwe. Abariko barangurikira bamaze kwemerwa n'Imana, nimureme abo bantu Kristo Yesu agiye kubagirira neza. Imana nihabwa icyubahiro. Turafise umwami Yesu ngo agende agira neza. Haleluya. Imana nishimwe. Haleluya. Yesu we nuhabwa icyubahiro, yuko mu maboko yawe hari ukugira neza, yuko mu kanwa kawe hari ukugira neza. Haleluya. Imana yo mu ijuru yarizi yuko hariho umugwanizi ariko aratwaza abantu ituntu, agenda atwaza ituntu, agenda ababaza abantu, agenda arenganya abantu. Hariho umugwanizi ariwe Satani ariko atwaza abantu ituntu, ariko mu ijuru biramenyekana yuko hariho Shetani yahagurutse ariko aratwaza abantu ituntu, abateza ingwara, abateza imivumo, abateza inyatsi, abateza umubabaro, abateza agahinda. Ariko Shetani uri mubi. Mwijuru hacaboneka umunyembabazi, ariwe akunda ishengero, ariwe yadupfiriye, ariwe yatubambiwe. Haleluya. Araza aravuga ngo ntabwo bikunda yuko abantu bokuma mu bihe nk'ibi, ndaje kubatabara. Haca haraza umwami aje kutabara abari baranyazwe n'umugwanizi, abari mu minyororo, abari mu mubabaro, abari bariko batwazwa ituntu n'ubuja. Yewe
gutwazwa ituntu n'ubuja n'umuntu aza akagutwara ibintu ku nguvu, akagutwara uko agomba, akakujana ahantu utategerezwa kujana, akagukoresha ibyo utategerezwa gukora, apana kuguturubika gusa. Ni nk'umuntu ashobora kuza akakubwira, akakwiba urukomba amazi kandi ubona atacuri buvuge, akakunyaga ibintu byose, akakunyaga ituntu, akakubabaza, akagutunuza, akakurusha. Ndabyumva mbere. Ni nk'umuntu dufate nk'abariya batwara mu buja, akaza akagutwara utari bwanke, akagutwara mu buja, akakukoresha ibyo agomba gukora kandi atasaganirizo, ahubwo akakwica urupfu rubi. Yesu adufashe cyane. Ngo ba bantu ngo Satani yatwaye ituntu n'ubuja, n'uyu munsi hariho abantu batajya neza bategerezwa kujya neza, bataryama neza bategerezwa kuryama neza, badasenga neza kandi bategerezwa gusanga neza. Abo Shetani yamaze gutwara ituntu n'ubuja. Hariho abantu uyu munsi bari mu minyororo ya Shetani, hariho abantu uyu munsi bari mu buja, bamaze kutwazwa ituntu n'ubuja, bari mu minyororo y'umwansi, bari imbere, bamaze kubohwa. Yesu adufashe cyane. Shetani akoresha ibyo agomba, akoresha nka kujya kwa telekomande, agukeneye uwo mwanya bagushaka. Imana idutabare cyane. Hariho abantu bamaze gutwazwa ituntu n'ubuja, bamaze kwambugwa ibyabo. Abadayimoni batwaye amasezerano yabo, abadayimoni batwaye imibiri yabo, abadayimoni batwaye imitima, abadayimoni batwaye abana babo, abadayimoni batwaye imiryango yabo, abadayimoni batwaye ubugingo bwabo, baramaze kubanyaga. Abo nibo Shetani yafashe miri. Ariko Kristo Yesu, Bibiliya avuga ngo aza kugobotora abo Shetani yari yaratwawe mu buja, aza gukiza abo icyamuzanye. Yesu yaje gukiza abo Shetani yari yaraboshe. Imana nishimwe. Turafise umwami yaje gukiza, turafise umucunguzi yaje gukiza, turafise umutabazi yaje gukiza. Imana ibihererwa icubahiro, Imana iragahora ku ngoma, kuko dufise Kristo Yesu yaje gukiza. Imana nibishimigwe. Haleluya, haleluya. Yaba wabyumvise wari gutera haleluya. Turafise umwami yaje gutabara, yaje gucungura, yaje kurenganura abari bararenganywe, yaje kuvuganira abari baranyazwe. Imana idufashe cyane. Nta kindi cyamukuye mu ijuru, yaje kutuburanira, yaje kutugwanira. Imana nishimwe. Turafise umucunguzi kandi uwo ntananigwa, kandi uwo ntasinzira. Imana nihabwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Uwo mwami ngo agira neza, kandi ngo mu mahanga yose abamumenye bagakora ibyo kugororoka, abarabarenganura. Haleluya, haleluya. Abo uwo mwami ageze, ibintu birahinduka. Ahari amarira abo umunezero, ahari kiriyo abo mashimwe. Haleluya, haleluya. Abo barara ubusa uwo munsi barajya, abo badasinzira uwo munsi barasinzira. Niko ndumva mfashwa, naco bitwaye. Turafise umucunguzi. Imana nishimwe. Ndakuremesheje wowe ubuze amahoro, ndakuremesheje wowe uri mu mubabaro. Yesu yaraje, Yesu yaraje, Yesu yaraje. Icyamuzanye nugukiza abari mu mubabaro, abo Shetani yafashe mpiri, abo Shetani yatwaye mpiri, abo Shetani yafashe mpiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Humura mwene data, turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana ubwo biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turafise Imana itabara abagowe, turafise Imana. Gene Yesu agenda agira neza ahantu yose yagiye agira gute neza. Haleluya. Uwo mwami Yesu agira neza, yama uwo mwami yamagira neza, yoyo uwo mwami yamagira neza, yama uyo mwami yo agira neza, yo uwo Yesu
ndababwira gira neza yama uwo mwami yamagira mu bibazo byawe uwo mwami Yesu agira neza yama uwo mwami yamagira mu gatondo yemwe uwo mwami yamagira neza yama haleluya haleluya uwo mwami yamagira neza yama uwo mwami yamagira neza yishuye ibibazo uwo mwami yamagira neza yama uwo mwami ndafashijwe abo yagiriye neza mumfasha dutere haleluya yoba yaragiriye neza n'ukuri kose hari umuntu yagiriye neza nkanje jewe yampaye agakiza jewe yampaye amahoro jewe yarandokoye jewe yangobotoye mwituntu ry'ubusha jewe yangobotoye mwishayo ry'ivyaha jewe yangobotoye mu mubabaro mwinshi jewe yangobotoye abadayimoni bahagurutse yarangobotoye yansize ko kirazira n'umutabazi mwiza haleluya haleluya imana nishimwe hari ahantu yankuye hari ibyo yankoreye hari amahoro yampaye hari agakiza yampaye hari ijambo yasize muri je yampaye mpwemu yera yampaye ijambo muri je yampaye umunezero yampaye intsinzi yampaye kugendera ku bazimu ndabahagararako n'abanetraliza n'abasambura n'abategeka bagakubitwa hasi bagasambuka oh haleluya haleluya nimba hari uwo yagiriye neza yoba yarakijije ingwara cagihe yoba yaratabaye cagihe yoba yaragaburiye cagihe cagihe muri aksida cagihe mu bibazo cagihe mu mageragezwa cagihe mu makuba cagihe nawe urabyibuka cagihe wari usugerejwe cagihe utabona imbere cagihe abadayimoni bari bahagurutse oya n'umwami agira neza oya n'umwami agira neza raba aho ugeze nuko Yesu agira neza raba ivyo umeze raba uko umeze nuko Yesu agira neza abandi birashoboka yuko uyu munsi batakiriho birashoboka yuko abandi bari mu bihe bibi oya n'umwami agira neza nakira uyu mwanya mukurikirane ba mu ruhande rwiwe oya hari umwami agira neza oya agira neza nukuri agira neza oya agira neza abo yagiriye neza mumfashe tumukomera amashi aho uri hose tumukomera amashi abo yagiriye neza mumfashe tumudugirize icyubahiro duze ibiganza duge ibiganza ndababona ndabumva nanjye nadugije aho muri abariko barankurikirana tunezereze umwami Yesu tuduze ibiganza abo yakijije abo yatabaye haleluya haleluya tumukomera yandi bashi abo yagiriye neza reka tumuterere haleluya 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 kirinjiye igitsindo reka turinjije abadayimani turabinjije kubera Yesu yatugiriye neza haleluya haleluya turinjije igitsindo ndakibona hariya ku musaraba tugomba cinjire abadayimani baratsinzwe ndabona igitsindo Yesu ariko arakata ikorosi rya mbere ikorosi rya kabiri ikorosi rya gatatu ikorosi nguye yagiye ageze muri defense arinjije yewe abarorerezi mutere haleluya rata pasike ndabona arinjije nukuri kose yinjije ndabona abarorerezi bariko baranezerwa barafise induru nyinshi cyane tadiruzuye umunezero abajuweri baranezerewe cyane abakiriya Yesu baranezerewe abamumenye baranezerewe abamubonye baranezerewe yewe
yewe tahura ko yinjije abinjije igitsindo ku buzima bwawe abinjije igitsindo abadayimoni bari barakuboshe arakugobotoye abinjije igitsindo abinjije igitsindo bari barakumize muri ariko arakugobotoye ya nafashijwe cyane Bibiliya yambariye ngo ingene Yesu agira neza akagobotora abari barafashwe miri n'abadayimoni ndafashijwe aragobotoye ubuzima bwawe igitsindo cinjiye arakugobotoye mu gahinda arakugobotoye mu mubabaro arakugobotoye mu ngorane urimo ngorane z'amagwara ngorane z'ubupfubyi ngorane z'ugupfakara ngorane zo kubura akazi arakugobotoye kirinjiye ari abantu binjije ndakupinze n'abatanguye gukira kubera cyamaze kwinjira biko ndavuga ari abagwaye bariko barabaho cinjiye eraga kuva na kera igitsindo cinjiye hacaba ubu kuroranirwa haleluya abanezerwa baraneze cinjiye abayikazanye bamara abavuzi yo cinjiye umenga ndereza mbonye umenga ndereza nari mbonye umenga hinjiye ikigira kabiri nari mbonye umenga hinjiye icya kabiri yewe uzi ko ari byo ukuri kose hinjiye icya kabiri kirinjiye amasezerano yabarinjiye ubutabazi burabonetse ububasha burabonetse kubera Yesu agira neza oya kirinjiye igitsindo cinjiye icya kabiri c'isezerano hari isezerano warurindiriye igihe kirekire kirinjiye sezerano nukuri kose isezerano ndafashijwe uzi munsi ko turiko turatsinze uzi ko twatsinze nukuri ko twatsinze pe yewe abahora abatwakinye uyu munsi batsinzwe kubera Yesu agira neza abatsinzwe abahora badutera baratsinzwe abahora bakugwanya baratsinzwe abahora baguhagaze hejuru baratsinzwe abari barakuboshe baratsinzwe abari baragutsindagiye hasi baratsinzwe abari baraguhambiye baratsinzwe abari barakuboshe baratsinzwe abari barakumanitse baratsinzwe abari barakononye baratsinzwe abari bagusubije inyuma baratsinzwe abari bagutwaje itundu baratsinzwe tahura baratsinzwe ndabona ikibuga cyose cyuzuye umunezero udasanzwe kubera batsinzwe abadayimoni baratsinzwe abaguhagaze imbere baratsinzwe yewe nimba hari umuntu yatsinze atere haleluya nimba hari umuntu yatsinze ariko hari umuntu yatsinze ariko ibujumbura ko mwenga buratsinze ko mbona umenga bwatsinze ko mbona ibujumbura batsinze ko mbona igitega batsinze ko mbona igihugu cyose batsinze ko mbona bariko baranyumviriza batsinze ariko mana yo mwijuru ikimbabashe nimba bariko baranyumva nimba intsinzi bamaze kuyakira nimba yamaze gutaha iwabo nimba hari abantu bayifundikiye nimba hari abantu bariko baragenda nabo intsinzi mana we ariko iyi ntsinzi bariko barayigina gute intsinzi y'umugisha intsinzi y'umwami w'abami intsinzi ya Yesu Kristo abantu ariko mana yo mwijuru abantu baroye abantu baroye ariko abantu baroye kona yewe abantu baroye abantu baroye ntabona iyo baroye yewe nijewe niko ndakira intsinzi gusa intsinzi reka ndayipokeye ndayakiye ndayigendana ndayisubirako nimba hari umuntu yakiye intsinzi atera iyindi haleluya aho Yesu
ageze no gutsinda n'amabi gusa no gutsinda gusa n'amashi gusa n'umugisha gusa n'amasezerano no gutabagwa no kuvirwa neza no guhindurirwa ibihe no gukira ingwara no kwinjira mu masezerano no gutsinda abazimu. Imana ishimwe. Ab'Igitega sinzi ko bariko barakira intsinzi n'ukuri kose kandi yabashayemwo. Yesu agira neza, Yesu agira neza. Nta na hamwe Yesu yakinye ngo atsindwe. Oya, Bibiri iranyereka mwijuru habaye urugamba, haba intambara, haba urukinyi rukomeye cyane. Satani aratsindwa akororerwa hano mw'isi. Yesu niwe yamutsindiye hejuru acarururuka amusanga hano mw'isi. Imana idufashe. Satani ariyambya, urukino ruratangura, baramubamba, baramucurira, bamukira uko bagomba, bamushyira ku musaraba. Aho naho aratsinda. Haleluya. Ngo amanuka ikuzimu, ngo yibaza ngo yananiwe. Ariko mbaye Shetani yananiwe mu ijuru, ananirwa ku isi, yari gutsinda ikuzimu. Yesu ajayo. Yesu aravuga ati we peti, toka kimbia, kimbia. Aramubwira ati leta nipatie kontake yangu. Abari ngo barapfuye, yari yarabashinze proposition. Yesu adufashe cyane. Baramubwira ngo ni kuzimu naho nta bushobozi ufise kuko rufunguzo. Arajugumira, niko ndabona akapeti kakadaimoni kamuhereza ariwe amurufunguzo. Yesu ngo ararufata, aravuga ngo ibyawe birarangiye. Aca yisubira hariya aravuga ngo mwijuru byararangiye, mwisi birarangiye, ikuzimu birarangiye, intsinzi ni y'abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe, Imana nihabwe icubahiro. Reka dusenge rero. Dusengere mu mavuta y'intsinzi, dusengere mu mavuta y'intsinzi. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe mu mahanga yose. Uyizera agakora ibyo kugororoka, uwo iramwemera, uyo iramuha intsinzi, uyo agumana nayo, uyo agendana nayo. Imana ishimwe we, Imana ihabwe icubahiro, Imana nibishimigwe nimba waramwizeye. Haleluya, haleluya. Wizere kwa kwemera. Birashoboka yuko hari abantu batamwizera, hari abantu atemera. Uyu mwanya bari mu busambanyi, bari mu buboregwe, bari mu vyaha, basubiye inyuma, bahevye gusenga. Imana ikubabarire. We wasubiye inyuma, mbega uruwande, we wahevye gusenga, we usengana intege nke, mbega uroyehe. Oya mwene data, naco wanze, wariyenze, warazimiye, waratakaye, naco wanze. Yesu adufashe. Yewe garukira ku mwami Yesu kugira ngo akwemere, aguhe ubugingo, ugendere mu ntsinzi. Uyu munsi gituma twateye amagori menshi nuko turi mu ntsinzi, twaramwemeye, twagendanye nawe. Uyu munsi n'umunsi w'intsinzi gusa. Amagori twakinye igitsindo twabaye tugikina ubwa mbere, tuca turatsinda. Tugitangura gusoma ijambo ry'Imana, tuca turatsinda. Tugisubira icya kabiri, tuca turatsinda. Mwanya wari wose twatsinze icya gatatu, twatsinze ibintu byose. Hari umuntu atanye intsinzi y'uburyo bwose. Mu ngwara watsinze, muri finance watsinze, mu gakiza watsinze, mu gusenga watsinze, hari ibintu byose watsinze. Ariko reka nkurabe, nimba wari waramaze gutsindwa ugasubira inyuma gato, ihane. Wari waratsinzwe, Shetani yari yaraguteye igitsindo, agusubiza mu busambanyi, agusubiza mu buboregwe, yari yaraguteye igitsindo, wari warabivuyemwo, yari yagutsinze. Ariko Imana ishimwe yuko uyu munsi yaje kugutabara. Yesu uyu munsi yakugendeye aciye mu ijambo ryiwe kugira ngo utsinde. Imana ishimwe. Yesu uyu munsi yaje mu buryo special, yaje mu buryo bukomeye kugira ngo utsinde. Yesu ashimwe. Rata pasike, rote besike, rote mene taimitu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe yuko uyu munsi twabaye mu ntsinzi. Nimba rero wari waramaze gutsindwa, wisubiyemo ugasanga waratsinzwe, cya bugufi usaba Imana